murakoze mwebwe mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yanyu BTV n'umwanya w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Uburundi bwikukiye kugira ngo bwihe iteka mu kwiteza imbere, biri mu ijambo umukuru w'igihugu yarayashikirije abarundi mu gihe Uburundi bwahimbaje kuri uno munsi imyaka 60 iheze bwikukiye. Murabikurikirana mu ntango yano makuru. Gukunda igihugu ciwe nico catumye atangura politike akiri muto. Uyo n'umugani watari umugani Rudoviko kwa Gasore, navyo nyene twabibateguriye. Barakwiye kujaho urwego rutunganya abafise imigambi yo gusahiriza leta. Amakuru saya gusa mukanya ndabashikiriza idonido ryaya n'ayandi. Ndasubiye kubaha ikaze, nari mpeje kubibabwira. Uburundi bwikukiye kugira ngo bwihe iteka mu kwiteza imbere. Uno munsi mukuru aho Uburundi bwibuka imyaka 60 iheze bwikukiye, ngo nakaryo ko kwibuka ivyo bwahabuje. Ivyo bikaba biri mu ijambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarayishikirije Abarundi mu ntumbero yo kubifuriza umunsi mukuru mwiza w'imyaka 60 iheze Uburundi bwikukiye. Tumukurikire. Iki civugo catowe ngo tumenye neza ko tutarose ntayo kwikukira ngo duce turera amaboko turye ivyo tutabiri yakuye, ahubwo twikukiye kugira ngo twihiteka mu kwiteza imbere, dutunganirwe, ndetse kugira ngo tube mu gihugu tuzi ko ari tongo rusangi abari bamwo bategerezwa guhuza umutima n'inama. Ico nico gihesha iteka igihugu imbere y'amakungu. Barundi kazi, inshuti z'Uburundi, mu guhimbaza uyu munsi nagahimbare ko kwibuka ivyo twahabuje. Intwaro y'abakavantara yaranyaze Uburundi ibitari bike, maze igihugu gisubira inyuma nk'ibirenge. Mbere n'ubu novuga ko vyinshi bitarasubira mu buryo kubera izo ntwaro zamaze imyaka n'imyaka zituranduramwo umuzirikanyi ndangamurundi. Abarundi bamaze kwinjiranwa n'ingoma yiganje ku yindi mu Burundi, bagatangura kugendera ku mategeko ashingiye ku mico n'imigenzo y'abanyamahanga. Akarangamutima kabo karatitutse, akarangamutima k'uburongozi bw'igihugu cacu karazimangana. Mu gihe Burundi bariko burahimbaza imyaka 60 iheze bwikukiye, umukuru w'igihugu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye yasavye Abarundi gukura amaboko mu mpuzu, bijukira ibikorwa kanatsinda ngo barabishoboye. Nkuko nameje kubabwira, hari mu birori byo guhimbaza imyaka 60 iheze Uburundi bwikukiye, ibirori mu gisagara ca Bujumbura vyabereye kwibarabara ryitiriwe ukwikukira. Pierre Claver uca mu vyuma niho yiriwe. Ibirori byo guhimbaza imyaka 60 Burundi bumaze bwikukiye byatangiwe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye arekeje n'umutambukanyi wiwe n'abandi bategetsi bashinga ari z'amashugwe ari ntatemo y'umugani watari umugani Rudoviko kwa Gasore yaharaniye atako yigura intahe yo kwikukira, ndetse no ku kibanza citiriwe ukwikukira. Ibirori nyezina byaciye bibandaniza kwibara ryitiriwe ukwikukira. Abategetsi b'igihugu c'u Burundi batumire biteka harimo umukuru w'igihugu ca Centrafrique Faustin Archange Touadera, umukuru w'igihugu ca Zanzibar Hussein Mwinyi n'izindi ntumwa, ndetse n'abatumire baje kwifatikanya n'abarundi guhimbaza umunsi mukuru. Bose bamaze gushika no gufata ivyicaro kizigenza umukuru w'igihugu c'u Burundi aheje kugenzura ingabo no gufata icicaro. Ivyo birori vyaciye bitangwa n'igisabo cari gishimikiye ku gusabira Burundi n'abarundi amahoro n'umutekano, iterambere n'ubumwe, no gusabira umukuru w'igihugu by'umwihariko. Bazihacakurikira defile yatanguwe n'ababurikukiye bavuze mu mwaka Burundi bwaronse intahe yo kwikukira mu 1962. Hakurikira abasirikare bakoroka mu ndege hakoreshejwe imitaka, hanyuma hakurikira ibirori vya bene ntare n'abamajorete, hakurikira defile y'urwego rwo kwivuna abansi no gunyamiraamabi, abasirikare babigeme bakoroka ku migozi. Inyuma y'ivyo birori, umukuru w'igisagara ca Bujumbura yahejeje guha ikaze bari ngaho. Nyenicubahiro umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afashe ijambo yaciye atera akamo Abarundi bose abibutsa ko bashoboye. Abarundi bose nagomba twumve ko dushoboye. Nitwaba tutaratera imbere, nibaba bateye imbere badutwenga ngo ntiduteye imbere, nagandabwire tubanze twese twiyemere ko dushoboye, hanyuma duce dukura amaboko mu mpuzu tuje ku kivi. Nitwaba dukenye no munsi dusonze twigumye, dukura amaboko mu mpuzu gusa,
umurundi wese ntihagire uvuga ko yabuze icyo akora, kuko iminsi twicaye ataco dukora ni myinshi cyane, kandi ivyo twari gukora biraturindiriye. None rero ntihagire usubira kuvuga ngo yabuze icyo akora ngo agume ariko aridodomba. Turi kumwe twese birashoboka. Ibirori vyo kwiga imyaka 60 yeze Burundi bwikukiye uyu mwaka bikaba bifise ikivugo kivuga ngo duture igihugu cacu amaboko, umutima n'ubuzima, maze Burundi bugira iteka. Umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore ngo kubera gukunda igihugu ciwe vyatumye atangura politike hakiri kare, atangura mbere guharanira intahe yo kwikukira, yahavuye anazira agandagurwa kw'igenekerezo rya 13 Gitugutu hari mu mwaka wa 1961. Ange Negrita Irakoze. Umuganwa Rudoviko Rwagasore yatanguye ubuzima bwa politike akiri muto, yerekwa ko Uburundi buzoba bwiza burangwa n'intwaro rusange, akaba ari nawe yashikanye igihugu ku ntahe yo kwikukira. Ntiyikunda, yakunda igihugu, ntiyashira imbere inyungu ziwe ahubwo iz'igihugu ciwe. Uwo muganwa akaba ari umuhungu w'umwami Mwambutsa n'umwamikazi Tereza Kanyonga. Rudoviko Rwagasore yavukiye mu ntara ya Gitega igenekerezo rya 10/1932. Akaba yatanguye amashuri yiwe matoya ibukeye abandaniriza ikanyinya mu ntara ya Gitega. Mu 1945 niho yatangura ayisumbuye mu gihugu cy'u Rwanda i Butare, aho yamaze imyaka 6. Mu 1956 yagiye kwiga mu gihugu c'Ububirigi kaminuza, ariko akaba atahatevye, yaciye agaruka mu Burundi gutangura urugamba rwa politiki mu gutanguza amashirahamwe yo gukorera hamwe, koperative mu rurimi rw'igifaransa. Uwo muganwa kuko yakunda igihugu akabona agashimizo gakorerwa abene igihugu gakozwe n'abakoroni, yasabye ko hategerezwa ukwikukira mu Burundi. Gutyo urugamba ruba ruratanguye, ari navyo vyamuviriyemwo kugandagurwa, adusigira intahe yo kwikukira igenekerezo rya mbere mu Kakaro 1962. Ntiyahangame incungu Rudoviko Rwagasore, ntiyahangame Uburundi n'abarundi. Mu gihe Uburundi buriko burahimbaza imyaka 60 iheze bwikukiye, abanyagisagara ca Bujumbura bavuga yuko naho bugarijwe n'ubukene bw'igihugu cateye imbere, bagashima ingene igihugu kirimwo amahoro. Ikindi ko ivyahindutse ni vyinshi, yadukuye kw'ico kimoko nuko umuntu arasira arizana aho twarikukiye, kuko ico kimoko cari caduciye wahira turemutse arizana aritembereza. Ubu turafise akarusho kuko amashuri ni menshi, cyo gihe amashuri ari makeya. Kera nta muntu aza ko kurangura ikintu hanze mu mahanga. Ubu unye ibyifase uko byifase rero urabona ibintu bigenda birahindagurika, hakaza ibindi twovuga ngo twifase eko turifase neza ko turi mu gihugu, turi mu ntwaro, turifase neza tukamererwa. Mugabo nuko gusa hazi ingorane z'inzara, urabona ubu hari inzara nyinshi, ibintu byarahindutse, byaragiye. Ubu rero abarundi tuvuga ati gusonza ko turasonze, turanakenye no kunakena, mugabo tumerewe neza ko atakintu kiri inyuma kiriko kiraduhirika, aho turamerewe neza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo arashobora gushika kwihangiro yihaye, naho intambamyi zitabuze zituma atabishika ko uko avyifuza. Ibyo bivugwa na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parseme. Tumutegarure. Igihugu aho kigeze, iforce ya mbere nuko amahinduka arakenewe. Kiretse amahinduka n'abantu benshi mu gihugu bokurikira ayo mahinduka. Ikigira kabiri nuko ubutunzi kama potentiel na territoire yari hari. Turafise amadokima de référence ijya plan national naho tutayiramo cyane. Hariho ijya nama nkaruko kumiheruka kuba yatanze intumbero. Cyose nimwe dufise ibyirizwa shingiro hari aho riha avantage kuriha inguvu mukuru w'igihugu. Byamuhaye ubutegetsi bukwiye, mugabo ingorane nyamukuru nuko d'abord kahise ku Burundi kameka nikarahera. Ira kabi faiblesse nuko hari abantu benshi bo hejuru
begereye hejuru kuko badashaka guhinduka. Nini ngorane yo kujogajoga n'uburyo budakwiye. Harakwiye gushigwaho urwego gutunganya neza abo bose bakora imigambi yo gusahiriza leta mu bijanye n'akazi kugwaruka nk'uko bivugwa na Ngendakumana Julien arongoye ishirahamwe gishinze guteza imbere imigambi n'akazi kugwaruka. Tumukurikira. Hakenewe urwego rumwe rubaha umurongo kugira ngo inguvu za leta, inguvu z'abo bose bafasha ntizisanzare, ndetse n'inguvu z'ugwaruka nizisanzare baja kurondeza. Bamenye bati uyu munsi payeje yatwigishije ibijanye no gukora umugambi, ejo bije nayo tuzoyishira umugambi ibanki ishobora guha ingurane, hirya ejo naho tuzosaba figa iturihire garanti kugira ngo nimba tworishe 17% batugirihira akagaranti gatoyi turihe 15% cyangwa 12%. Abagira neza amashengero, amashure, amakushira mpuzamakungu yigenga canke yigukira inzego za ONU yose akaba afise indinganizo kugira ngo umwe wese akore ahabereye adasubiyemo ivy'uwundi yakoze kugira inguvu ntizisanzare. Twavuze kandi ibijanye n'ikigega, cyo kigega naco kikaba cotuma ubwo gwaruka bashiraho uburyo bwo gushimangira inyigisho ubwo gwaruka gwaronse mu mashure, gaheza rukamenya rumwe rwose ku rwego rugezeko n'ubushobozi n'ubumenyi bafise ico bokora. Umugambi ubafasha kumenya kwitunganiriza imigambi mwe wese bivanye n'icyo akeneye, zikongera ico giga kikabaha inyigisho zo gushobora kuba boja mu mahiganwa mu bijanye n'akazi mu Burundi, mu karere ka Yase n'ubundi burere Burundi burimwo. Arira kabiri hagarukiye amakuru twari twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwariko murayakurikirana. Nshimire bagenzanje bamfashije kuyatorokanya no kuyatosora kugeza aho ndabashikiriza. Nshimire abari mu buhinga bw'ivyuma Jean-Claude Nduwimana na Gilles Boris Ingabire batumye amasanamu n'amajwi bashikira tankomanzi. Jessica Karene Ingabire niwe yarahagarikiye no makuru. Abanda mushimiye mwe byimva mutima. Remo Prosper niyo nkuna yabashikirije. Ndayivuze kugira weekend nziza mu banyu no mu byanyu naho utaha.